abantu rero batwaza inda ndende bagatwaza inda ngari ntibariko barafasha igihugu kuko inda ndende n'inda ngari ntiyubaka umutima kuko iyo atanda ndende n'inda ngari uca usanga abantu bafise umutima mwiza usanga turonka igitoro gikwiriye ugasanga turonka amadolari kuko dusabikanya ugasanga igihugu gikize mu bindi yego ne ntibama bababwiye yuko ari abantu bagora son excellence president kubera inda ndende n'inda ngari niba tarababwira cyamaze kubimbwira kenshi igihe duherukana yarambwiye ko afise abantu 100 bamugoye muri gestion mubwiye abo bantu baduhe tubashishura ko twironkera igitoro twironkere n'ibindi n'ubundi abisubiyemo niba bahari abampe ndakwereye kubashishura benabo nukubaharira ivomo kuko ni nyirabayazana ni benabo ni nyirabayazana nuko ntiwirigura ko induru ngo byanse gutubisinga twisako iyo sanga abufise nabo bari muri bamwe b'indangari ntivyigeze ko none karamu ntubo yefise ndagukuye ndashize Yozefu yego ndashize Yozefu wewe Petero ndagukuye cyangwa wewe Gerard ndashize Yozefu Gerard yanse kuva sumusoda Chwaza none ko nagukuye ufise ingufu zingana ikizo gutwarika wowe washizeho nawo mubaza ati we ko nagushizeho ni wowe ufise ingufu cangwe ni wazifise bose atanu umwe cyo baronka bya bupetu cy'ubumano ugaca bashira mu mbi seto amuntu agomba kuza aja hejuru yitegeko nibiba mahoro neza abakunzi bayaga kaze muri kino kiyago uno munsi turi kumwe na President Domitien Ndayizeye no mufundi no munyapolitike ni kandi umugwiza atunga yavutse mu 1953 imurago ni mu Kayanza yarize mu Burundi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu Bubirigi aheza atangura gukorera mu Rwanda yaragenywe na President Cyprien Ntaryamira gutwara igipolisi kijejwe imbibe n'ibirere PAF yarabaye icegera c'umukuru w'igihugu ndetse aba n'umukuru w'igihugu kuva 2023 gushika mu mwaka wa 2005 muri leta fata kibanza. President Domitien Ndayizeye mwaramutse neza. Muraho neza. Twebwe n'amahoro. Kaze muri yaga. Murakoze cyane. Yaga twumve. President Domitien Ndayizeye igihe utanze ubutegetsi mu mwaka wa 2005 wavuga ko cyo subira kwitorera turune vice yawe mbiga wakiriye gute wumvise inyuma y'umwaka umwe gusa usubije ubutegetsi uciye wagirizwa kubutembagaza? Na mbere hoho ndakira nkubwire yuko jewe navuye ku butegetsi no kuvuga nashikirije intahe nyakwigendera Petero Nkurunziza naravyiteguri ko mu masezerano y'Arusha byari bitomoye. Ndazi ko hariho bamwe baza bagacishamwo ngo Ndayizeye arashatse kubandanya abo bantu n'ukuri barahanguha naho nari kubishaka simbo naho nari kubicisha bwa kabiri cewe sico kintu cari kintunze kuko bwa mbere na mbere hoho president yahembwa amafaranga y'intica ntikiza singubesha baduhemba 500,000 hanyuma nari nkiri mutoto narashobora kwikorera ari naco gituma ndahava nari niteguriye cyane yuko nzokongera gufata ijya turunevisi yanje no gukoresha ubwonko kugira ngo nshobore kubaho. Nari nariteguye kudandaza. Urumva cewe
ubutegetsi nabusubije umutima uri mu nda kandi ata mutima usimba. Vyongeye nari maze kumva amajambo hirya no hino y'abantu bavuga ngo Ndayizeye ngo afise ibintu ngo tuzobitwara. Na ivyo bintu nari mfise irakaja. Nikaje ga kioske ona ndababwira babona ko mfise nako narigeze gusigura iyo ndagakuye kuko ni deni nari narafashe. Hama rero maze kubushikiriza ndazi ko nakurikiranywe cane ngo bamenye iyo nakuye ibintu. Nari nababwiye yuko ntaha mu Burundi mva mu Rwanda sinatashe ndumukene. Nari mfise ibintu pe bikwiriye byo gutunga umuryango ku buryo namye mbwira abantu yuko ata muntu agomba kwibaza yuko ngo je ngo nuko nabaye president ngo hari ibintu nakuyeyo kuko si wo mutima nari mfise. Naje gituma babimbwira nababwiye ntimva rero hako mwirirwa muri meno umutwe genda muharure bwa mbere na mbere murabe yuko muri presidence hari faranga ribuze kuko twebwe twakora ku murongo. Mugasanga hari faranga ribuze mu binyereke ndaririha n'intaririha ibyo mfise mugurisha. Aho barahize barabura incuro zitatu. Hanyuma bwa kabiri naciye nigira kwikorera akazi kanje. Burya rero mfungwa n'umwaka utarahera najewe byarantangaje kuki kuko ufatiye ku byo bavuga ngo nakoze. Iyo mbu ushaka kuguma ku butegetsi cyangwa ngo ngaruke nari kubagora mbere. Apana kubagora maze kuhava kuko ingufu z'umuperezida ndaziyizi. Bwa kabiri ibyo bavuga ntibyari bifashe kubera iki kuko bavuga ngo ibintu ngo nakoreye hanze sinari nzi n'ibyo ari byo ariko maze kuvyumva nakize ntuwo muntu azoze anyereka ibyo bintu nakoreye hanze kuko sinigeze mva mu Burundi narimo. Sinigeze mva ahi Bujumbura ngo ngiye mu Ruyigi ngo ngiye hehe. Anari nava ngahi wanje ngasimbira kuri White Stone nari nkiriko ndayitunganya nirirwa hariya hejuru abantu barambona. Navuye ahandi naja nava nkagenda iwacu mu Kayanza ngaca ngaruka n'Ingozi sinigeze njaye. Bwa gatatu navuye ngaha nje Bururi rimwe ngiye Bufuba Musenyeri Bududira. Aho hose najana n'abasirikare ba leta batwagwa n'ubutegetsi bwari buhari kuko bampa bo bashaka. Cyo navuga ndi icyo bintu bariko baravuga uko burya rukurukurungo niyo nkuru. Hariho abantu bo mu mawenije yo hanze baza barambwira ko hari ibintu bariko barapanga cyane cyane igihe bafatiye ba Kadege n'iki bavuga ngo ni jewe. None nta nama mwagize ukavuga uti nta ale mugabo arabona nta Kadege yari cegera cawe ukiri umukuru w'igihugu nta kanama mwagize mukavuga muti burya twarihenze reka dusubireyo. Naho rero byari bitereye n'ikigongwe kuko muri abo bose bavuga ngo baje ngahi wanje nababwiye nti jewe sinugura urugi kwabinjira ngahi wanje. Hari abasoda bahugurura fisa abasoda 30. Niba babwira yuko bugururiye Kadege bakugururira bariya bose bari kumwe na Kadege bafunzwe bakababwira yuko hari uwinjiye ngaha muzoshe mufata muntu kuko muri abo bose nta numwe yigeze akoze ukuguru ngaha mu rumunzi wanje. Umuntu yaje wanje ni umwe yitwa Mugabo Arabona naho nyene yaje rimwe mu kwezi kw'icenda aje kundamutsa. Twamaranye iminota 15 kuko nagomba kuja kwikorera acaragenda. Ntiyongeye kugaruka ngaha. Genda mubwire baje basirikare bababwira ivyo bavuga ngo nakuye ha. Nababwiye none mva ngaha nkagenda mu Rwanda nagiye ku Rutaro
ko ari rwo ruzwi yuko rudaca ku mupaka amapasiporo ngaya agenda muri cyose nta na kimwe bashatse kuraha cyo gituma naciye niturami mvugishije ukuri abasende David bataha ndabifisemo uruhara rukomeye cyane kuko iyo ntashaka iyo mvuga nti sindabashaka sinari kwirirwa ndabahiga kandi barabizi yuko nabashatse ngatuma igiti ngatuma inyoni barazi neza aho naciye ukuntu nasereretse kugira ngo tuvugane nabo bari mu ishamba kugira ngo ndabumvishe yuko bagomba kuva mu ishamba barazi neza yuko Ndayizeye nafashe abaministre babiri nkabarungika hanze muri Tanzania mu ishamba ndabarungikiye n'irya Korudarusha nabarungikiye exemplaire 10 kugira ngo basome neza ndababwira n'amashapitre bagomba gusoma nabo baministre ndababwira nti muberekaha niho bazobona yuko bafise inyungu bahagarike kwirirwa barica abantu nabo nyene bapfa kandi bashobora kuza bakaja mu bandi niba abanyagihugu babakunda bakabatora kandi ko jewe ntazito urumva ivyo byose ndabishize hamwe sinakoresha narumiwe ari nico gituma jewe nari mfise umutima uri mu gitereko nabifise umutima uri mu gitereko kuko imbere yuko bamfata bwari ubwa mbere nsohoka bwa mbere ndasohoka ngenda muri Tanzania inkuru y'umwana isubira inyuma entreta ndi hanze mabukwe yari yitavye Imana bumva yari n'iyindi mvo igomba gutuma nca ntaha baramubika gushikaho ntahira barandeka ndamupfu haheze indwi imwe niho bantelefona ngo ngende ngo muri parlement bambwira ico banshakira muri Sena nari kumwe na ambassadeur ngaho hanze w'Abafaransa ndamubwira nti je barampamagaye bagomba kunkura ko iminite ngo none uragiye kubera iki cenda genda kuko ntaco niyotsa kandi ndazi ko bayinkura ko bagaca bamfunga ngo reka tukunyegeze ndamubwira nyegera nja he ntaho nyegera nja jewe turahangana nafunguwe babuze ico banyagiriza burya ntugire ngo naraburanye iko sinaburanye vrema kuko urazi ko twashitseyo hanyuma turaganira ivyo nzovyandika mu gitabo n'amadetaye ndayagiyemwo ntimwo yavamwo hanyuma gezaho ndababwira nti cewe nibumbwira ico mushaka finale kuko muri ivyo byose nta na kimwe namaze gufungurwa bamaze kubibura cewe ntivyambujije kuja kuraba nyakwigendera president Mose Nkurunziza je suis allé le voir haheze indwi imwe kuko bari barafunze ijya batitoni ntihagira umuntu ayiza sinagiye kumubaza ngo mbega ngo mwamfungiye iki ntamubwiye kubera iki mumfungira nafashe ideni sinunguka mwebwe ntimwunguka banki ntiyunguka tume muhafata muhakoresha kuvuga yuko jewe kuhakorera ari insecurity kuri wewe waza ko ndikijuju ndamutse uboronke accident ngaha uwa mbere mucakira ni jewe parayerera hanire mado security kuri wewe twaraganiriye turumvikana cagira ati genda widandarize donc sinajanye wa mujinya n'abantu babuye ahi Burundi bakagenda gusigura hanze ngo ndayize ngo turafise des preuves batigeze berekana na rimwe twarahura tukayaga ubu rero benshi basigari n'abagenzi aho hose witaba Alphonse Marie Kadege
yari karumvirizwa nawe nyene yari hehe Twari- barabona wari uzi yo bari erega jewe nari nzi yuko bafashwe ariko sinari nzi exactement ibyo babarega ibyo ari byo kandi jewe ntibari bwanshire mu majwi urumva nagiye kubimenya bimaze gusha bimaze gusha niho abanyamakuru ba Human Rights Watch baza bakambwira ati nyamara perezida bariko basogera wewe ndabifata minenegwe au début mu ntango byagiye rero bikomera biza gufata ico gihe nari hanze niho bambwiye bati ukagaruka urumva ababo muri leta twahura nta wambwira nari nzi gusa yuko mu nzego zihata agaciro mfise ciye kuri douane kuri aeroport sohoka CAPN ko batancira ariko jewe nkagira nti nzopfira iwacu tu murabesha je sinzomoka ngo ngiye hanze alors nico gituma je ngira nti iforese umwanya ugakora igikorwa cawe iyo ufise ukuri kuragera igihe akaba ariko kuza imbere kuko nabo babikoze nabo bose urabona baracahari ni benshi ariko ubu barakubwira ati wowe wafungiwe ibya politike iyo politike rero kugezana n'ubu ntibarambwira iyo ariyo kuko nta politike nakora ico gihe rero icyo nashaka kongera ko nuko hari abantu bamaze ngo none kuki wagarutse muri politike je ntababeshe nari narahiye ko ntazosubira muri politike maze kuhapfa ariko rero maze kubona ivyo batanguye kunkorera nabonye yuko ngiye ahantu nkanyegera bazomfyonda nk'akanyegeri politike rero wayigiyemo kugira uje habona pour me protéger kugira ngo nikingira c'est tout mbe dusubiye inyuma gatoyi ni gute nyene wisanze muri politike yari indoto ufise kuva ukiri muto cyane eka kwe sinakobesha jewe mva ku Ruganza aho nize primaire nkaza kuri ETS aho nize secondaire inférieure na secondaire supérieure natanguriyeho barakunda kutwereka amafilime le weekend abafurera y'intambara n'amangumi bana amafilime western yari menshi jewe rero nari mfise ibintu bibiri ou bien kuzoba ingénieur ou bien kuzoba colonel politike rero nayinjiyemwo gute nuko ndi mu Bubiligi narinjiye mu muhari bita Mouvement des étudiants progressistes Barundi MEPROBA yari organisation y'abarundi b'abahutu hanze yaje juste avant bizijya evenement za 72 hanyuma bashinga ntuze uwundi mugwi bita ineba hama baragera bamwe bacika MEPROBA aba MEPROBiste rero n'abantu babona yuko ikibazo cy'u Burundi atari uniquement ethnique abo rero nibo jewe naciye njamo niho twaciye dutangura gusoma ibitabo kubera yuko yari wari umuhari uri communisant socialisant twarasoma ibitabo byinshi byabare nine bya narabisomaguye kwene narabisomye byinshi icyo wisanga muri politike ngari oya kugira ngo twumve la logique y'ukuntu igihugu gitwagwa neza witaho abanyagihugu n'ukugene na wewe ushobora kuryoherwa utunze mu banyagihugu nabo nyene batunze jewe ako kantu karamfashe rero hama ndevuriwa muri abo kushikaho ngera muri comité centrale yabo imbere yuko ntaha nari responsable y'ivyerekeye finance na affaires sociales hanyuma mvaho ntaha mu Rwanda twahuriyeho turi abahungu bari muri MEPROBA twari nka 4 harimo mukuru wa Nyangoma twahora duhura tukama turiko turaganira dukora akazi turaba ivy'iwacu twumviriza amakuru bijya vya paripehutu n'ibya bampere ariko tutabijamo twibera mu kazi kacu gusa
hama rero niho igihe ivy'amatora ngaha bije 93 92 washaka niho Frodebu yarungika abantu mu Rwanda kuja kuraba abo bafasha gusansibiriza hariya kugira ngo abarundi kome bari benshi baze barumvisha imiryango yabo bazotore Frodebu. Hama rero haje Karibwami haza na Neftali muri Frodebu. Hama barakome Nyangoma yarafise mukuru we twari kumwe Dr. Batumwanayo Jean niho badushikira barabitubwira twe tuca tureme niho jewe natwara rero naca mfata gutwara section ya Frodebu mu Rwanda, ariko jewe nabikoze kugira ngo Ndada yatsinde nitahire kuko niwe nabona yuko ashobora gutuma dutaha. Sinari nibaza yuko azona bishobora, ariko ko igihe cagenda bakazi baturungikira ibinyamakuru bandi bantunganya bose bakaturungikira ibinyamakuru bakaturungikira n'amantuze n'amakasete y'ukugene kwiyamamaza biriko biragenda. Twaciye turemaga turatsinda turagema nyene tumaze kugema jewe ndi mubaje ko twaje turi 17 tuvuye mu Rwanda kuza kwa assista kuri investiture yiwe. Jewe rero nararyohewe kwere nasubiye inyuma mfise identité numva ndi umuntu w'umugabo subira inyuma mfise passport. Nashitse mu Rwanda ncanda basubiza ibintu byabo by'ubuhunzi. Ikiriya gihe umuhisi President Ndadaye atsinda amatora, yego hari haheze igihe kitari gito igihugu kiri mu ntwaro y'umugambi umwe. Yego mwe none mwabonye ari kubera iki President Ndadaye yatsinze kiyaga? Ndadaye yari umuntu charismatique rero ndakubwira, yari umuntu très pratique kandi je namutahuye nciye mu byo twakunda kuganira. D'abord je ntibyari kungura kuko yari umuntu afise une vision socialiste mu Gifaransa niko umuntu yovyita, no kuvuga babandi baraba cyane ineza y'abanyagihugu imbere y'ineza yabo, ni vision philosophique y'ico gihe. Twebwe rero muri wa muharime probana kubwira twarabihurizako. Ico tutahurizako niki nuko we yagira ati jewe muri aya matora ngomba kuza gusigurira abarundi iki kintu. Natwe muri mepora tukavuga tuti wewe igihe ntikiragera. Hariho ayandi masitrategi twebwe twari dufise atari ayo kugwana ariko yo kurindira kugira ngo abanza akora ico bita mouvement de masse etc. Ariko bakavuga ati jewe nzobabwira bazobyumva. Twebwe rero kubera yuko twabibona turi Buraya, we yarabibona yarafise abantu certainement babimubwira. Alors niho we yaheba kuguma mu Rwanda ahubwo carataha i Burundi kugira ngo aje mu bandi banyepolitike abasigurire. Ndadaye rero yari umuntu très charismatique rero nico yabibonye imbere ya twese yuko atsinda, yuko ivyo ari byo byose azotera intambwe azoteresha intambwe abarundi. Si umuntu yiraba we, Ndadaye ntiyiraba we nyene. Ubwa mbere yaramaze guhaga nawe nyene ukugene abarundi twari tumerewe hanze. Ubwa kabiri no umuntu yari umu educateur, yari umu pedagogue cyane. Ndibaza yuko agomba kuba yaraba ivyo byose asanga atashe niho vyogira ingaruka nziza kuko abarundi benshi bari Burundi ntibari hanze. Burya abantu bibaza yo gutsinda uvuye gutsinda ibyo amatora uhagaze mu Rwanda cyangwa uhagaze i Kongo, ivyo ni indoto. We rero byinshi yarabibona kuko ibi byo kuvuga ngo uzotsinda uri hanze bijya n'ubwoba abantu baba bafise bagira ati ni ntaha baramvutura. Ariko yaremeye arataha. Urazi ko yanapfunzwe no gupfunga, ariko aremera araguma ngaha kubera iki? Kubera yuko imbuto yari yateye mu mitima y'abantu mu kubasigurira imbono yiwe mu vyerekeye kazoza k'igihugu yagumye mu bandi.
ari naco gituma yagize courage nini je ndabivuga ndabisubira kuko igihe amatora yari yegereje cyane murazi yuko hariho ikibazo c'ukugene fraude bishobora gutwara atabasirikare bifise abahutu mu ncamake hanyuma bakagira ati bazotunyaruza bazoturasa urazi yuko hariho n'abasoda bagira igihe bakababwira ati muzotwara iyi minwa y'inkoho yazivye barabivuga twe twarabisoma mu binyamakuru n'aba bari ngaha barabitubwira yarageze igihe barahaguruka bagenda kuraba nyakwigendera Petero Nkoze Buyoya bamusaba yuko bopanga ukundi kugira ngo abantu babanze bamenyere ko n'abahutu bashobora gutwara abatutsi ntibagira ubwoba nk'abo basoda par exemple ntibagira ubwoba muzo baze bajya ba Jean Marie bazokubwira yuko bagiye kubimwumvisha bikanga uzobaze abambasaderi bo muri Amerika bazobibabwira yuko bagerageje hanyuma bene ubutegetsi bagira ati ngo wewe mufise ubwa bwo gutsinda twebwe rero barabidushikirije abayobozi ba Frode tugende ntitugende tuje mu matora ntituje mu matora kuko iyo riske turayibona kwihari twarahariye kweri twarahariye twebwe mu Rwanda twarahariye turabaha position yacu nabo ngaha barabiganiriye baratanga position yabo ariko twese twahurije yuko amatora tugomba kuyajamo kandi ko dutegerezwa kuyajamwo kugira ngo dutsinde yuko bazotugore turi ku butegetsi ariko apana twatsinzwe kandi tutagiyeyo twoba duhemukiye aba banyagihugu batwizeye urumva rero abafrodebu naho abantu bamwe kuko ari habo duhura cyane cyane aba bagwanye mwari yahuye mwabigiye mu biki bibagira yuko burya yuri kura haranira inyungu z'igihugu si wewe wiraba ugomba kwereka abanyagihugu yuko hariho inzira yuko bashika wewe muba kumwe cyangwe mutaba kumwe ntirakujya ko intambara abasirikare iyo bagiye kugwana ntibavuga ngo twese tuzoshika hariho abapfa ariko ntibibabuza kuja kugwana nawe nyene muri politiki yabiravye gutagira ati ndashobora gupfa nabandi barashobora gupfa ndashobora kudapfa hose nabandi barashobora kubaho hari igihe bari abazovyumva ariko akagira ati igikuru niki igikuru nuko abanyagihugu bazotahura yuko demokrasi intwaro yo kwishira ukizana mu gihugu c'amavukiro atakarenganyo gahari yuko ico kintu ugomba kukirima mu mitima y'abarundi kugira ngo izobe ingendo buri murundi kuva kuri Nyarucari kugera kuri mukuru azogendera akumva yuko ari cyo umuntu yo kwita liberation des esprits. Igenekerezo rya 21 Gitugutu hari haheze nk'amezi 3 gusa twara igihugu caragandagurwa habuze iki mwe mubona habuze iki kugira ngo abandanye arongora igihugu? Jewe icabuze n'umutima jewe nama mvuga kenshi yuko ukwicwa kwa Ndadaye byaturutse ku umuntu yovyita indambi indangari y'abarundi abari ku butegetsi abamugandaguye bamugandaguye kubera indambi kubera indandende kandi washaka sibo bonyene bafise indambi cyangwa indandende buri muntu nabaza umutima wiwe kuko iyo utegekwa n'indandende cyangwa indambi nkubaza umutima ukora amafuti
inda ndende ihumira indya, niko abarundi babivuga, ariko ntigaburira umutima. Bagiye bakoreshejwe n'indambi n'inda ndende kubera kutemera gusabikanya. Jewe niko ndabifata, ntibemeye gusabikanya, kuko iyo bemera gusabikanya ntibari kwanka gushiraho abanyagihugu bashatse. Nta rindi zina jewe novyita, kuko hariho abantu usanga bashaka kuvuga ngo yari intwaro y'abatutsi yanse, yari intwaro ya iprona yanse. Ibyo nibabyita uko bashaka bwose, ariko ico nzi nuko ababikoze n'abantu babikoze kubera indambi inda ndende, kuko batashatse kwemera gusabikanya n'abandi, kandi abo bandi baramaze gusigurira abanyagihugu iyo bashaka kubajana, hama abanyagihugu bakavyemera. Abandi bagira bati twebwe turacafise inguvu turavyanse, bakibagira yuko ibintu bitamu uko bimeze, kuko urashobora kuza uno munsi ufata umwana wawe ukamushisha ukamukubita, we ntiwibaze yuko uwo mwana ariko arakura, kandi uko akura niko nawe agenda yibuka, ni nako nawe agenda yiyantre, ugasanga wewe hahandi wari kuraduga uvuga ngo urakomeye, ahubwo utanguye kugenda wunama, nawe ariko araduga. Dufate rero kazoza k'igihugu yuko ari ikintu kigenda gihinduka. Wewe rero ukunda igihugu ubaka ico gihugu kuburyo n'umwana azoza kizomugaburira, kuburyo na wewe uzofatwa neza muri kazoza kawe. Mu majambo make, Dada yishwe kubera inda ndende n'indangari. Iyo ndangare n'inda ndende ntibiba mu batutsi gusa, no mu bahutu birahari. Abantu rero batwaza inda ndende bagatwaza indangari, ntibariko barafasha igihugu, kuko inda ndende n'indangari ntiyubaka umutima. Dada yishwe n'abatutsi? Nta bahutu bari muri iprona, nta bahutu bari ku butegetsi, nta bahutu bagiye kwemeranya ibintu n'ibintu. Yishwe n'abantu b'indangare n'inda ndende, bifate gutyo. Abahutu baba batutsi nabo nyene niyo identite ya yego. Mentena niba barimwo mu batu, niba bari mu baporona nibyo, bari mu basoda nibyo, bari mu batutsi nibyo, bari mu bahutu nibyo, ariko menya yuko mu bamugandaguye abo bose bafise umugwi umwe, kandi abo bose bari mwoga, abo bose bari definition yabo ni abantu b'inda ndende, indangari itagaburira umutima, itumviriza umutima. Je niko ndavyita, kandi batugiriye nabi, batugiriye nabi, kuko nka jewe simba ndi muri politiki, sinayishaka. Cyumba ndi mu businessman wa serie. Abo bantu b'inda ndende b'indangari baheranye na kiriya gihe? Kada reka je muze murabahiga muzobabona, kuko iyo ntanda ndende n'indangari uca usanga abantu bafise umutima mwiza, usanga turonka igitoro gikwiriye, ugasanga turonka amadolari kuko dusabikanya, ugasanga igihugu gikize mu bindi. Yego, ntibama bababwiye yuko hariho abantu bagora son excellence president kubera inda ndende n'indangari. Niba tarababwira je amaze kubimbwira kenshi, nk'igihe duherukana yarambwiye ko afise abantu 100 bamugoye muri gestion. Mubwiye abo bantu baduhe tubashishura, ko twironkera igitoro, twironkere n'ibindi. N'ubu ndabisubiyemo, niba bahari abampe ndakwereke kubashishura. Benabo nukubaharira ivomo, kuko ni nyirabayazana. Ni benabo ni nyirabayazana, kuko igihugu kugira ngo gitere imbere, igihugu ntigitera imbere gihagaze ku bantu babiri. Igihugu gitera imbere ari uko abanyagihugu bashoboye kwishira bakizana,
bagakora bagasabikanya ivy'igihugu. Me iyo igihugu kubera inda ndende n'indangare cyinjira mu bantu 3 4 5 menya yuko uri kurarimisha ari n'inzi bimenye. Nico gituma rero abarundi hariho umwe afise inzu 300 abandi batagira aho barara kandi ari benshi, menya yuko uri kuri kwegera. Uno munsi ejo hirya yejo cyangwa mu myaka 2 utsotse ubibona. Sindiko ndaragura ariko ndahanura sindoka. Leta ibaho kubera iki? Leta ibaho kubera yuko hariho abantu badakurikiza amategeko. Igisoda kibaho kubera iki? Kubera yuko harabagizi ba nabi. Igipolisi kibaho kubera iki? Kubera yuko hariho intumva. Kuki haba amategeko kugira ngo abantu bayakurikize bose bakore ku murongo. Kuki tugomba gusora kugira ngo umuntu wese afise ibikorwa arangura avutura ko utwiwe akavutura ko n'utwa leta kugira ngo igihugu gishobore kubaho cubaka amabarabara n'ibindi. Ayo mategeko rero agomba gukurikizwa mu nzego zihari, agomba gukurikizwa. Adakurikijwe ukoresha ijyankoni. Ijyankoni naho kuvuga ngo urakubita ugira uti ndabahariye. Uwe kubwira ministre aje kubutungana tirabahariye, cyangwa ukabwira chef d'état major tirabahariye, cyangwa ukabwira commissaire tirabahariye. Nuko ntiwirigura ko minduru ngo vyanse gutufise ufisako. Iyo sanga abufise nabo bari muri bamwe b'indangari ntivyigeze ko none karamu ntubo yefise. Ndagukuye ndashize Yozefu. Yego. Ndashize Yozefu. Wewe Petero ndagukuye cyangwa wewe Gerard ndashize Yozefu. Gerard yanse kuvaho. Sumusoda. Shobaza none wewe ko nagukuye ufise ingufu zingana ikizo gutwara iyikambi. Wowe washizeho nawo mubaza ati wewe ko nagushizeho ni wowe ufise ingufu cyangwa ni wazifise. Bose atanumwe cyo baronga byo bupetu cyubumano ukacubushira mu mbi ugacubashira mu mbi. Seto. Umuntu agomba kuza aja hejuru yitegeko nibiba. Urazi yuko jewe natwaye n'abasoda b'abahutu twari dufise. Bari mparuko. Ngira n'abagenero ariko ikaramu. Ashipfa kutarenganya gusa. Kandi ukabasigurira. Cewe wakubesheje kubwira ngo hari umusoda nigeze mpitegeko yanse kuri kiza. Hariho babiri ariko byabaye rimwe. Uwo muntu umwe nari ndamukuye niba ndamukuye mu Rumonge ndamushira ngaha hejuru muri Bujumbura Riranda. Muri Bujumbura Riranda ndamushira ngaha muri iyi bata y'ibigwanisho binini aha mu Ngagara. Haheze iminsi 4 duhura n'umwe ariko arazetera ngaha i Bujumbura mvuye ruguru. Ndamuhamagara we ngaho uri kurakora iki kandi ugomba kuba muri Bujumbura. Namwe ati kanaka yanse komparo mizero please. Nti dekte yasohotse ngo mwarayimanitse ego. None wewe urakontorora hariya. Sio ukomanda ngwe. None waracafise komande mantoki ngoki. Hari saa 8 ndaje mu gitondo. Utari kuri poste yawe nawe ari muri ubwo bupete nzobugwiza no busa nta nakapora ruzoro mu mpimba. Hari saa 8 5 umumo ya telefone yambwira ko ari yasom poste. C'est l'ordre. N'intumbero. Kandi cyewe sinzi gituma abantu bimena umutu. Kore abije bari abirirwa barambaza ngo mbe wewe watwaye gute abasirikare uri umuhutu atabarimo. Cyewe nta ngorane nukubesha no kugira ngo hari ngorane nigeze ngirana. No. J'en ai fait des amis. Nara nabahamagaye rimwe ndi vice president.
hari haheze amezi abiri ndahamagara hari 17h nabahamagaye 18h nahamagaye etat major yose les officiers supérieurs cara teri nkuru baje basuha ndavyibuka ariko bari à leur top bagira ngo bahuriye ku irembo intateguye ibifungo abwira mwebwe duhuriye kwa Buyoya mwama munywa amazi pourtant ndazi ko basoda mukunda urwabo ibiyera rero uretse ugwaye anyeretse urupapuro ngaha nta mazi ahari ndazi ko abasoda mukora kandi mukunda gufungura teko hari icyakora kirahari dutera inkuru ndabwiye ayo mapete nyakubahwa ministre yari Vincent chef d'état major yari niyo yunguruza pana niyo yunguruza tuvuze niyo yankana turika mwese bumurangara imbere yaje twiterera ingo niyo yankana niwe wenyene yanyoye amazi naho nyene nuko baramuburaniye frère zabwira abandi tunywe twarazikandagiye pe hama turafungura nyuma ndababwira nti rero jewe maze amezi abiri ngaha dukorana ndazi ko mwamvuze ko byinshi ko ndi umurebere kuko muri 95 narigeze gufungwa 13 mu banyita nko ko nkorana n'abanyangoma n'abantu na FTD amezi 13 ndazi ko naje byinshi bamwe batanshaka nibyo twarabihejeje na Buyoya mbwira rero nabo dans 18 mois niche dans 16 mois niche cyo sinaje kugwana namwe mukaba mubona bidakunda naje mumbwire nitahire ndafise Montrounevis niko nababwiye nzigira ku murago ndindire ngaruke nitera ibiraka hama abahutu bazobaha uwundi qui sera peut-être mieux ariko jewe sinaje kugwana na mwebwe ariko tugomba gukora ku murongo rero ndashaka kumenya avi y'umwe Sero ministre ntihagire uwo ukorako ngo yavuze bitari ngaha chacun ni libre aratanga son appréciation kuri jewe jampera kuri arambwiye kwe barambwiye kwa president uribuka kuva aho utanguriye monsieur vice president utanguriye twagiye tukurungika wagiye ubona umuntu w'umusoda yambaye uniforme afise na chaki hari byabi ya registre by'ibi bafite n'ibyanagram bimwe bizunguruka gutya yara registre ka registre kandi cyo gitwara akora amasortiment jewe hamwe Buyoya handi ama ati sinokoresha ati caragaruka tukakumviriza titwara kumviriza tugakora manariza atanyuma twasanze uri constant kandi uvuga ukuri ati twebwe ati twabonye we naho wodesida kwica umuntu wo bimubwira kandi ukabikora ati rero ibyo ntabyo twagusanze ngo titwe uko tubona tuzokorana nta wasiwasi sha nuri kurampenda henda ni kuko jewe naho binyegeza nzobimenya genda bimenyera mu bikorwa turiko turakora ngo yakwe za chef d'état major n'abandi bamwe n'utuniwanse kampanura abandi kagira ati tuzogufasha ariko c'était très positif hama jewe naho nakuriye ukwizerana parce que mu bantu nkabo il faut cultiver un esprit de franchise boya nta bantu jewe nabonye beza nk'abasoda bafise information bafise intumbero kuko baba bakeneye kubaha intumbero atari intumbero yo kubacekagura
me mukaganira bakakumva kuko je nabasigurira harusha uko imeze ibyo bavuga byo gucanga n'iki nababwira nuko bimeze bamwe muri mwebwe bazovamwo abandi bagumemwo nk'abakuze ntibibaze ngo hazobaro nouvellement ni ibintu nk'ibyo nkabibabwira ukuri kandi barabishimye rwose umuntu ntiyumve ngo ni umuhutu paske ari umuhutu kuko ubuhutu ntaco nawe bugaburira umututsi ubututsi ntawe bugaburira bijya c'est la pure vérité abantu benshi bakunda kuvyumva ari uko bagiye hanze bakabona ukugene abandi babatreta kuko quand tu arrives devant Rwanda akubwira ikinyarwanda ciwe akakubwira yuko igihugu ciwe ari Rwanda natwe tugomba kumva ko igihugu cyacu ari Burundi ko tugomba kugiteza imbere tukabana mu mahoro n'umutekano tukarima umutima w'urukundo no gukorana kugira ngo iki gihugu gitere imbere abazodukurikira baze batangurira kwisemo rimeze neza udafashe bene iyo ngingo n'andi usanga abajene badusiga basigara bagira ngo bega badusiga iki byabananiye ibyo rero ntabwo ari byiza nico gituma ubona ndadaye abantu bagumye bamukurikira and bagarukira kuri demokrasi c'est un état d'esprit ariko hariho iyindi chapitre cikurikira ugukora donc abantu bamaze kumvikana ukugene bagomba kubaka igihugu cabo niho baca baja ku kivi bagakora bamaze gukora ku kivi ifo yuko basabikanya ivy'igihugu cavyaye urumva bamwishe ataranagera no kuri chapitre ya kabiri President hari kibazo mu gitabo ca Bibiliya biboneka ko na Pilato atigeze aronkera inyishu imbere ya Yesu canke Yezu yamubaje ati ukuri niki kubwanyu ukuri niki ukuri ni très vague buriya ego vraiment jewe ndabikubwira kubera ko nabisomye kenshi ukuri ni ikintu mu gifaransa novuga ko ari très relatif uko uri kuraraba ibihugu vyose ukuntu bimeze burya buri gihugu kirafise ukuri kwacu kuki ukuri kwacu buri gihugu gifise constitution yacu buri gihugu gifise code penal yacu buri gihugu gifise imigenzo yacu ukuri rero ni ibikorwa bijanye n'ingingo zafashwe kuri nivo ya buri gihugu iyo ugiye kubiri nabyo uba ugiye contre ukuri kw'ico gihugu c'est comme ça mais hariho reka mbere yuko nja kuri me hariho ndaguha akarorero urabona abazungu ivyo barimo hariho bamwe iyo ugiye kuvuga ibi vya homosexualité uri nk'ugotse ariko hariho abandi bavuga ati utavyemeye ntituguha imfashanyo ukuri nuko he muri ivyo sero yuko uri umukatolika sero yuko uri ikindi kintu uravyemera cyangwa ukavyanga ugiye kubiri n'ingingo yafashwe ngaho abari ku ruhande arahanwa no guhanwa aba muri Amerika urabe position ya Trump urabe position ya Biden kuvyerekeye ico kibazo none pour les États-Unis ukuri nukuwe voilà aho rero ni ntumbero jewe mbona umuntu yofata ukuri de manière relative ukurikije imigenzo yemewe na buri gihugu icya kabiri hariho ico umuntu yemera kijanye
na croyance kwemera Imana. Urumva ico gihe naho ucuja muri ka particulier, kuko hariho ico umuntu yemera yemejwe n'amategeko, hariho n'ico yemera kubera ukwemera kwiwe. Aho ni yindi relativite y'ikintu bemera twemeza dufatira ko kugira ngo tumenye ukuri uko ariko. Nico gituma nta nyishu nza kuguha, icya gatatu hariho amategeko rusange. Amategeko rusange usanga ibihugu byose bihuriyeko. Aho nshaka kuvuga par exemple le respect des droits de l'homme. Iyo bariko baravuga amategeko agenga ubuzima bw'abantu muri rusange, nibaza yuko ariyo mategeko isi yose ihuriyeko. Ushaka kuvuga rero ukuri dans sa plus simple expression, wofatira kubahiriza agateka kazina muntu. President, muri kino gihe abantu benshi n'ugwaruka mu Burundi. Yego. Nayahe mahirwe mubona ugwaruka rufise ngaha mu Burundi uno munsi kugira ngo gwiteze imbere? Mama gajewe. Ugwaruka d'abord ntiruvuga kimwe kuvyerekeye kazoza k'igihugu cabo. Jewe nivyo maze kubona, ufatiye bwa mbere na mbere ku mbono ya politike iri ngaha muri iki gihugu, kuko hari usanga bari mu migambwe inyuranye, kandi imigambwe yose urabona yuko ifise ugwaruka. Ugwaruka rero hariho ugwaruka politiki, ugwaruka rwerukanga inyuma ya politike rukibagira ubuzima bwago. Turagowe. Je ndabivuga kubera yuko ndi umufundi, kandi kubera yuko politiki ari ikintu kigoye cyane, ndaza kubigarukako. Ariko ico nosaba ugwaruka mu majambo abiri, nuko ruraba kazoza kago, nuko rumenya ibikenewe kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere muri rusange. Kubera iki? Kubera yuko kugira ngo igihugu citwe yuko giteye imbere, nuko abanyagihugu bose badugira rimwe. Ntibikunda, ariko hariho balance yuko hataba ubudasa bunini hagati y'abakire n'abakene. Bwa kabiri nuko bamenya ko kwicara ugahigwa, guhigwa c'est-à-dire kuba rishe, apana guhigwa kuba shase. Ugahigwa cane mu banyagihugu ataco bamaze, menya yuko ari inzu yawe iri hagati y'umuriro, uri hagati y'umuriro. Nibyo namambwira abantu iyo turiko turaganira nti jewe dusohokanye tukavuga ati tugiye gusoma, je nkagura icupa rimwe, abiri, atatu, ane, atanu, atandatu, wewe uriye incapable yo kwigurira icupa rimwe, nta mahoro mfise. Ubu rero kugira ngo ushobore gushikira bene iyo mbono, ivo yuko igihugu kiba gitunganije neza, kugira ngo habe kwa kubona intwaro kimwe ya demokrasi twavuga, yuko twese tuja kubikorwa kandi twese muri rusange tugakora, kandi yuko ibivuye muri ivyo bikorwa bisabikanywa hagati y'abanyagihugu. Mugani wa ndada yatawandya wangu. Jewe hajya ndi mu bantu nemera yuko ijya devise ya demokrasi ariyo ntwaro igenga abantu, ugukora abantu bakora. Nta gihugu gitera imbere abantu badakora, hari ubunebwe. Icya gatatu, gusabikanya. Udasabikanije kugira ngo abanyagihugu nabo nyene baronke ico bafungura n'ico barya, uri kuriyimbira. Nama ntanga karorero,
abazungu iwabo iburaya abadakora barabaha frais de chômage, barabaha amafaranga 1000 birenga. Ayo mafaranga niba leta yahaba ibishomeri sukubera ngo ndabakunda cyane, no kugira ngo nabo baronke pouvoir d'achat, ntibahaguruke ngo baze kwirevolta contre abategetsi babo kubera inzara, kubera ubukene. Nicyo gituma muri Afrika kubera ubukene no kutitaho bene abo bantu hakunda kuvumbuka ibintu byo guhindura amaleta ku ngufu kubera bwa bukene. Ni nacyo gituma je namambwira abantu b'abategetsi babe ngahi wacu habe n'ahandi n'ahandi, kuri mu bukene mu banyagihugu buriko uriyimbira. Rero abajene ico no basaba niki nuko bakurikira ivyo bintu bitatu. Ntuniganwe ijambo, vuga ico wiyumvira. Umuntu akwima ijambo agatuma utavuga ico wiyumvira, abariko arazibira umutima wawe, abariko arazibira ubwenge bwawe, kuko burya mu mpari niho hava ukuri. Kuko iyo wibwiye wowe ukama wibwira hamukikomera amashi ugaca wiha amanota, ntaco uri kurumbura abandi. Ni nacyo gituma jewe ngira abantu ni mwebwe mbwira wewe unyiyumvira kwiki, hanyuma unkritike mbone na jewe guhinduka, kuko burya ukuri gushirira mu kuyaga, kandi burya umuntu agukunda aragukebura. Aba bantu rero umuntu agukebura ugaca ufata ugafunga, ntaco uri kurakora. Cyakabiri, leta igomba kujaho ni leta ikora kugira ngo abanyagihugu baronke ibikorwa, hana gukira ibishomeri gusa ukuzuza ngaha, baronke ibikorwa. Umunyeshure agende yige, amaze kwiga asohoke ashobora kwikorera ikintu. Apana umwe agenda akiga amateori gaca garuka ngo jewe nzoca mfata ikaramu ngende nicare ku biro nikorere nyora amafaranga. Igihugu gitezwe imbere n'ibikorwa, ibikorwa bituma haba transformation, hakaba ikintu bita plus-value kaduga. Nicyo gituma bene ivyo bihari ushora byinshi ukajana hanze, ayo madevize akaboneka, nawe ukaba interessant ku gihugu c'abandi. Hamwe ibindi bihugu bigira ico biza kuvoma iwawe, iyo ibindi bihugu bitagira ico biza kuvoma iwawe nta kamaro. Murabona exchange iba muri Amerika, Buraya n'ahandi, usanga twebwe utuntu twose ni tapi tuza kugura hanze. Bene ivyo si byiza. Bwa gatatu n'ugukora ntagomba kuryamira abandi, kuko iyo ukoze ukaja kuryamira abandi uba uri kurica igihugu. Kuko ngaho iyo umuntu afashe bene iyo ngingo, burya nta muntu adakenera uwundi. Turafise amazo, turakenera ababoyi, nabo tugomba gukonsidera ko ari abantu bakomeye. Turi ngaha turakenera abakubuzi, nabo baradukeneye, n'ibindi twese ugasanga dukeneraniye. Mu gihe dukeneraniye ifo yuko dusabikanya ivyo igihugu caronse, kugira ngo twese kuva ku mukozi guca kugera kukoresha ikaramu, kugera ku murimyi no kugera ku mudandaji, bose bashobora kubaho. Mu kurangiza, President, duheruka uri umukandida mu matora ya 2020, tukwitege 2020 Nasho byaraheze. Ibyo kwitoza n'ibya politiki narabivuyemo. N'uwo mpiki ubu ndashaje, mfise imyaka 72, sibyo? Muri 27 zafise imyaka 74. Umva nto banje kugorana. Hari kirabajene b'imyaka 40. Ico ni cyambere, cya kabiri burya ifuko umuntu arabukuna heze ubuzima bwiwe atari ko arirukanga. Cewe rero ndi muri iyo kategori y'abantu bashaka kwihereza ubuzima bwiza neza. Ubu ngomba kuza ndahanura bikunze, igihe bazo badakeneye ubuhanuro zanje nta ngorane. Byabyo byose sinzomara imyaka 100, naho nyene ndayishikana nzoba ndiko ndagorana. Murakoze cyane President Domitien Ndayizeye kuba mwatwakiriye muri YAG.
murakoze namwe kuza kutuyagisha ubwo twizere yuko imbere ari heza.